Mis más sinceras condolencias ndahumurije por la cyane partida de kubwo nuestra kuva mu hermana mubiri kwa mushiki wacu Claudia Martínez Claudia Hernández, Martinez Hernandez, esposa del reverendo umugore wa Cautemo Flores Revera Camacho, Cautemo Flores Camacho, pastor de la congregación umupasiteri Ángel wo mu Fuerte, ikoraniro ubicada allá ryitwa en Marayika Los w'inkomezi Reyes, riri La Paz, hariya Estado de muri México, Loreges La Paz hariya muri leta ya y Mexique, también a sus hijos ndetse y n'abana toda la biwe congregación allá, n'ikoraniro ryose rya conscientes hariya. que pronto la vamos a volver a ver Muzirikane yuko en vuba ese cuerpo muzokongera eterno y glorificado kumubona que ari mu prometió mubiri para todos los uhoraho uhawe creyentes en ubwiza él. uwo yasezeraniye abamwizera bose. Y Kandi estamos conscientes turazi de que el programa divino yuko para umugambi cada hijo de w'Imana Dios ya wa buri está mwana w'Imana predestinado desde antes de la ko fundación del wamaze mundo gutegekanywa uhereye ku y visi ya Él itararemwa, sabe kandi we arazi cuál es el final de cada hijo e hija iherezo de Dios. rya buri muhungu Si n'umukobwa es w'Imana, predestinado para namba resurrección, yateguriwe ukuzuka, de namba alguna yateguriwe manera umuzuko, se tiene uko que ir. bigenda kose Pero ategerezwa si es kugenda. predestinado para Ariko transformación, yateguriwe no hay guhindurwa, forma nta de buryo que na esa bumwe persona se vaya bw'uko de uwo esta muntu tierra. yogenda ngo ave ngaha Así ku que, isi. conscientes Nuko de estas rero realidades bíblicas, muzirikane kuno kuri kwa seguimos Bibiliya, adelante hanyuma duheze y dukomeze aunque imbere. haya ese, Kandi esa esa hoba preocupación uno y esa tristeza en mwitwarariko nuestros corazones n'uno mubabaro mu por las mitima personas que se yacu van, kubwo umuntu agiye, hay esa esperanza hariho bino de que ellos se byizigiro encuentran bien by'uko bo y que van baguwe a volver. neza kandi ko O bazogaruka. sea, ni ukuvuga muchas veces uno se aflige, akenshi se umuntu preocupa y se pone aragira angustioso umwitwarariko porque akababara se nos akagira va alguien agahinda de nuestros kuko familiares umuntu umwe wo mu muryango o wacu de aba nuestros agiye amigos, canke de mu nuestros nshuti hermanos en zacu Cristo, bene data muri pero Kristo. sabemos Ariko y nos da turazi consuelo el saber kandi que están en un mejor turahumurizwa sitio no kumenya yuko ari ahantu esperando heza a que arindiriye Él pase por el paraíso, lo kwaca recoja hariya muri y los paradizo traiga nuevamente abahitane acá a la tierra. abagarukane ngaha ku isi. Así que, Nuko rero consolados con las promesas del Señor que le mwiruranishe habló allí Pablo amasezerano y'umwami. en 1 Pawulo yavuze hariya Tesalonicenses mu capítulo Bitesalonike ba 4, mbere verso igice ca 13, kane umurongo wa cumi na que a gatatu la final trompeta ko aho inzamba ya nyuma se izovugira, tocaría la trompeta y los inzamba muertos ko izovuga, resucitarían abapfuye primero y bakazuka nosotros seremos ubwa mbere na mbere, transformados. hanyuma natwe 1 Corintios tugahindurwa. 15, Abikorinto 49 ba nos mbere habla 15 mirongo de ine esa final n'icenda trompeta y haratubwira también kuri iyo 1 nzamba ya Tesalonicenses nyuma, capítulo ndetse no mu 4, Bitesalonike verso ba mbere 13, igice ca kane umurongo wa donde el cumi na Señor gatatu, mismo con voz aho umwami ubwiwe de mando, n'ijwi con voz de rirenga arcángel y con hamwe n'ijwi trompeta de ry'umumarayika Dios mukuru n'inzamba descenderá del cielo y y'Imana, los muertos aho azomanuka avuye mu resucitarán ijuru, primero. Luego abapfuye nosotros que akaba aribo vivimos babanza seremos kuzuka, transformados. hanyuma natwe bakiri bazima Pablo tugazoca conocía ese duhindurwa. misterio Pawulo y le yarazi iryo habló banga, a nuko los creyentes de aca esa edad, aribwira abizera bo muri ico conociendo gihe, que algunos se habían ido y también otros azi en ese yuko momento, como hariho la bamwe iglesia bari de bagiye, Tesalónica, ndetse que hariho estaban n'abandi pasando nk'ishengero por ese ry'i momento Tesalonike ryariko riraca y muri ivyo bihe. él les habló allí esa Nuko promesa tan araheza gloriosa babwira iryo sezerano y esa ryiza cyane esperanza riteye para todos igomwe los n'ivyo que iban a vyizigiro permanecer vivos vy'abo hasta bazosigara que ari bazima estuvieran escuchando y kugeza estuvieran aho cumpliendo bazokumvira esa gran voz de hagashikirizwa trompeta. iryo jwi rirenga Así que, ry'inzamba. Nuko rero Reverendo Cautemo Flores Revera Cautemo y los Flores demás familiares ndetse y n'abandi bo mu la muryango wiwe congregación allá n'ikoraniro rya hariya en Los Reyes, muri La Loreges Paz, La Estado de Paz México, muri leta ya consolados con las Mexique, palabras mwiruranishe del Espíritu Santo por boca de San n'amajambo Pablo, ya mpwemu de yera que mu kanwa ka pronto la Pawulo vamos a volver yuko a vuba ver a ella, tuzokongera jovencita. kumubona ari Así que, umwigeme de parte de mi umuyabaga. familia, Nuko mi rero esposa ku ruhara Sara, rw'umuryango toda mi wanje familia, umugore toda wanje la Sara congregación acá en n'umuryango Calle wose Puerto n'ikoraniro Rico, ryose ryo ngaha Gran Kaye Carpa Puerto Rico, Catedral, ihema rinini Carpa expreso nuestras Cathedral, más sinceras condolencias turabahumurije cyane por la partida de nuestra turabihanganishije hermana kubwo kuva mu Claudia mubiri Martínez kwa mushiki wacu Hernández. Claudia Martinez Que Dios Hernandez. les bendiga Ese y Imana estén yobahezagira kandi preparándose para mwitegure cuando ella regrese, kugira ngo niyo yagaruka recibirla, verla y así muze mumubone ser mumwakire, transformados. nuko Aprovechen muce el tiempo muhindurwa. en este tiempo de Mukoreshe enseñanza kano kanya muri que kino gihe no c'inyigisho es muy largo, es arico corto el atari tiempo, kirekire, ni así que kigufi cyane aprovechemos kino bien gihe. este Nuko rero tiempo dukoreshe neza que nos kino queda. gihe Que Dios dusigaranye. les bendiga y Dios Imana les ibahezagire, guarde Imana a ibarinde todos. mwese, Buenas noches. mugire ijoro ryiza.